Nongeye kubasuhuza ari nako mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye. General Patrick Nyamvumba yahawe imirimo mishya. General Patrick Nyamvumba wigeze kuba mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yatanzwe n'u Rwanda nka ambasaderi ugomba kuruhagarara muri Tanzania. Inama minisitiri yateranye kwa kabiri tariki 27 Gashyantare iyobowe na Perezida Paul Kagame niwe mugennye kuri izi nshingano, mu gihe Tanzania yaramuka rero imwemeje General Patrick Nyamvumba wanigeze kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu by'igihe gito yahita asimbura Fatu Harerimana wagenwe n'u Rwanda nka ambasaderi ugomba kuruhagararira i Pakistan. Mu mwaka ushize 2023 nibwo Fatu Harerimana yari yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania asimbuye Major General Charles Karamba wari umaze igihe ahagarariye u Rwanda muri iki gihugu. Nakubwira ko General Patrick Nyamvumba nyuma yuko ahagaritswe ku mirimo ye yari minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu aza guhagarikwa bivuga ko hari perezida arimo riramukorwaho kuva icyo gihe rero ntabwo yari yakongera guhabwa undi mwanya uwo ari wose uretse kuba yongeye kuba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Ibyinshi byakomeje kugenda byibazwa n'abanyarwanda benshi cyane batese General Patrick Nyamvumba umwe mu bagenerali furu igihugu cy'u Rwanda gifite ni iki gituma adahabwa inshingano nshya? Ese bimeze bite? Perezida byavuzwe ko arimo arakorwaho ryararangiye, ryagaragaje iki? Abantu benshi bakomeje kugira bibaza ibintu byinshi bitandukanye, gusa icyo nakubwira cyo nuko yongeye kugirirwa icyizere mukuru w'igihugu cy'u Rwanda agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Mu yandi makuru, Tshisekedi azikanga tumuguye gitumo M23 ntikigendera ku bya le 23 Mal, umuvugizi wayo. Umutwe wa M23 atangaza ko kuri ubu utakigendera ku byari bikubiye amasezerano yo ku itariki 23 Werurwe 2009. Ayo ni amasezerano akomokaho n'izina uyu mutwe ufite, nubwo kuri ubu abawugize binyuze kuri rya AFC Alliance Fleuve Congo. Ibi byemejwe n'umuvugizi w'uwo mutwe wungirije mu bya politike witwa Barinda Oscar mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umuyoboro wa YouTube. Barinda Oscar yavuze ko ayo masezerano kuri ubu amaze imyaka 15 bityo ko hari byari biyakubiyemo ubu bitakiri mu byo barwanira. Uti amasezerano yo ku itariki 23 Werurwe ntabwo ariyo yabakigenderwa uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 15 asinywe, ariko kandi harimo inkingi z'ingenzi zidashobora kurengwaho. Yakomeje avuga ko abari muri Alliance Fleuve Congo icyo bahuriyeho ari uko ati twese twabonye ko ikibazo gikomeye cyo muri Congo ari ubuyobozi bubi, twubatse ihuriro ati twashakishije imbaraga kandi turi kuzibona, rero urugamba ati ruzoroha, ati azikanga tumugezeho ni Tshisekedi atazi naho duturutse. Ku bijyanye n'inyungu M23 yakurikiye muri iryo huriro, Barinda Oscar yasobanuye ko ari nko kuba uri ku rugamba cyangwa se uri guhinga ikivi cy'umurima wawe ukabona abagufasha guhinga ndetse no kubirangiza vuba, icyo gihe rero ugomba gufatanya nabo. Alliance Fleuve Congo M23 baracyashimangira ko bazakomeza kurwana intambara bita iyo kwirwanaho, kuko ngo barwana ari uko batewe kugeza igihe leta ya Kinshasa izemera ko bagirana ibiganiro itakwemera rero ikazisanga ubutegetsi bwayo bufite icyicaro i Kinshasa buhiritswe n'iri huriro. Mu byo M23 isaba leta harimo ko uyu mutwe usaba ko leta yabo yabakiza abicanyi bakomeza gukorera ubwicanyi abaturage b'abatutsi muri RDC, ibintu uwo mutwe udatinya kwita genocide. Mu bindi basaba harimo no ko basaba bene wabo bagizwe impunzi n'ubwo bwicanyi, harimo rero n'abahunze kuva mu mwaka w'1996 bacyurwa bagasubira mu byabo kandi bagacungirwa umutekano. Kugeza uyu mutwe M23 mu genzura ibice binini cyane byo muri Teritwari Masisi, Rucuna, Nyiragongo mu ntara Kivu ya ruguru, ndetse kandi abarwanyi bawo banafunze imihanda yose yageraga mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyo ntara. Abasirikare barenga 240 bafungiye muri gereza y'intara za Bururi, Ngozi, Rumonge na Ruyigi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Leta y'u Burundi yasobanuye ko bafunze bazira kwanga kujya gufasha ingabo za Kongo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Inkuru ya Eloge Wirikaneza. Amakuru y'Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahorero ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare. Bumvirijwe aho bafungiwe ku 12 ku kwezi, baracyarindira ingingo ya sentare. Abafungiwe Bururi 21 no mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga. Bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mu Ruyigira Ngozi amasoko yegereye abasoda bahafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwa
2022 mu 2023 abo mu Ruyigi 34 bahashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere mu gihe 84 b'Ingozi bajanyweyo ku maganekerezo ya 22 na 23 yuko kwezi nyene. Amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana bafunzwe. Abo ba mbere babimenyeshejwe kwa 20 ku kwezi mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 22. Nkuko amasoko yegereye abafunzwe yabibwirijwe rya Amerika, abo basirikare bakurikiranywe ku vyaha bibiri nyamukuru: imigumuko no kwanka amategeko y'intambara. Umwe mu ntwazangabo atashimye ko mwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanka amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yishora ku icumu. Eka na Maître Jean-Claude Niburumusi, umukuru w'igisata c'amategeko mu ishirahamwe Akate Burundi rivugira abanyororo, avuga ko abasirikare bemerewe kwanka amategeko. Sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanka itegeko ahawe n'abamutwara. Sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare, ariko ndumva ko kwanka itegeko bibaye ari bisanzwe ho haba kajagari. Ariko rero iyo itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye, umusirikare arashobora kwanka ico ahamagariwe gukora, kuko anabikoze arahava kagihanirwa. Ivyo biri mu ngingo ya 31 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Niko Maître Niburumusi yatwandikiye mu butumwa bwanditse. Umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko afise umwunganira. Maître Niburumusi yasanga ari uburenganzira batwe, kuko mu gihe icaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga, umuburanyi yabwirizwa kuronswa umushingwamanza n'inzego z'igihugu. General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare c'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura. Tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye. Ariko umwe mu ntwazangabo ifite ipete ryo hejuru yabwije rya Amerika ati nibisanzwe birazwi ko abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanka kurwana na 2023, ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara. Abamaze no kwirukanwa mu gisirikare. Umushikiranganji yajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye. Alain Tribert Mutabazi yatwishuriye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro kubamenyesha amakuru mu kwa mbere 2024. Ivyo mubajije nta vyabayeho, mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufise atomoye. Uwo muco yatanze ijwi rya Amerika ryawuronkeye amajwi. Uwa baritwaye nabi ngejeje nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho, bajya rero baca baheza gakosorwa hisunzwe amategeko cyo discipline bitera. President Evariste Ndayishimiye kwa 2029 ukwa 12 umwaka uheze yari yabitanze ku muco. Ndayishimiye ariko aremesha iganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko. No mu wogenda aha ku mutukura uraza gusanga abapfunzwe, n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe. Hari abantu hamurunturuntu, uba i Congo, uba Somalia, uba Central Africa. President Ndayishimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'abarundi bagwa ku butaka bwa Kongo barwanya 2023 naho hari ababineragura, asigura ko bariko bahangana n'iterabwoba. Ingwano n'urukino rwo gupfa, wanka gupfa ntubo musodo ca witahira. Turatabarana muri Somalia, turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa. Muri Somalia turagenda Central Africa, Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Mubazi kubuzima kandi harimo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Imbonera kure za CNDD-FDD abagabo babuze abahungu mu mezi abiri aheze. Kandi yarasanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurangura imborakure ku mutumba. N'abavyemera rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo, twumva ati naka yarapfuye, naka ntakiriho. Abagize amahirwe bakagaruka rero bagenda baduhaye amakuru nyene yajanye n'abandi yagiye ku rugamba aho hakurya muri Kongo. Ariko rero inyuma y'aya mezi abiri tumenye ko umwana yapfuye. Ubutegetsi niho twaje twumva umugambwe twihanitswe ko kizerekera zira ko twogandara. Twarababaye, twaratuntuye, ni kuziramwa gusa. Munyanga mukuru wa CNDD-FDD Kevin Ndikuriyo mu biganiro yamenyesha amakuru Bujumbura mu minsi heze yaravyiyamirije. Igakera bari batsimbonera kuri tuntu tudukoko nko twege muri maki hari bari ngo umuguta none umuguta wo mari 10 upararanga n'igihugu gutse. Imbonera kuri zagiye muri EDC kandi zigira vyore. Iki kintu wabibabahaye aransumbya amakuru kuko je ntacyo narinzi muri Kongo twebwe cyo tuza ari ingabo z'u Burundi. Na ingabo za EAC zavanywe muri Kongo kuva mu mpera za 2023. Uburundi bacafitseyo abasirikare ugataka ka Kongo baharurwa mu batayindwi. Ico gihugu catinyanye amasezerano na Kongo yo gutabarana aho uburenganzira ingabo z'u Burundi kwinjira muri Kongo uko zivyifuje. Umusirikare aguye mu mabanga y'akazi
akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'ibihumbi 50 vy'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amarundi hafatiwe ku rugero rwo kuvunja muri banki mu gihe ayanganuko nyene yahabwa leta. Ijuru rya Amerika yabashije kumenya kuvyerekeye abagwa muri Kongo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa. Eroje muri Kaneza, ijuru rya Amerika. Mu Burundi muri komine Mutimbuzi hari umugabo ukiri muto uvura amarozi akoresheje imiti ya gakondo aho abantu bamwita muganga. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Aratangira hatubwira uyu muganga udasanzwe Inkuru nziza Jean Marie. N'umugabo w'imyaka 40 yahoze akora akazi k'ubushoferi ava ku mutumba Nsove wo muri komine Mwumba intara ya Ngozi ugeze ku muhana haba ku mutumba Ntegarokare muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ubona abantu batari bake muri ico kibanza. Bamwe baratonze hanze abandi bicaye ku dutebe tureture turi mu kazu akoreramwo. Jean Marie Inkuru nziza nawe yicaye ku gatebe kisheze imbere yabo, hejuru ni ruhande yiwe hamanitse imiti akoresha. Muri abo baraho hari bamwe baje kwivuza abazanye abana babo ubona ko bakiri bato cyane baje kubavuza, abakuze baje kwivuza ubwabo, abaje gusuzumisha ko umuti yabahaye wabakijije ishano n'abandi bahagaze ariko bararaba batamariwe. Akanya gato gahera niko ubona ngaho imoto zururutsa abantu, hari n'abaza n'imodokari zabo, abenshi baza n'abavyeyi bahetse abana bakiri bato bari mu rugero rw'inzoya, hamwe rero n'imiyabaga n'abakuze haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore. Mu Burundi bimenyerewe ko abavuza bene iyo miti kama arababa bahumuye. Mpima nkaraba ko ari byo urabona ko namukuye kwa muganga yari byanze hanyuma wa mwana cira mate Jena je kwa adacira urumva bica bigorana abana ako rero mu kugakoresha koresha aka inyuma. Abona abagwayi bicaye mu kazu akoreramwo kugira ngo abapime. Jean Marie Inkuru nziza mu gupima abagwayi bamwituye abwira umugwayi agacira amate ku kiganza ciwe nawe agashiramwo agafu ubona ko gasa n'icatsi kibisi. Nkuko twavyiboneye ufise ivyo bita ishano nk'indwara ya mate ari mu kiganza c'umugwayi aca hinduka amaraso. Ku utarifise nawe nta na kimwe gihinduka. Tumubajije niba ivyo akora n'amareba yatubwiye ko ivyo akora ari imiti kama. Jewe nta kintu gihamuye nkoresha, urabona ko nkoresha ibyatsi, ndakoresha charubo active, iyi niyo duhingura, ndakoresha umuti w'ibyatsi kugira ngo uyu ni wo kuvura ibintu by'ishano nkawukora neza, nkakoresha umuti w'ifu nawo nyene ukavura ibintu by'ishano cyangwa nkavura igitigu. Amaze kutubwira uko twegereye ababanyi, abaje kwivuza, abaje gusuzumisha n'abandi bibereye mu kazi kabo ariko bigeze kwivuriza iwe, bose bavuga ko uwo Jean Marie Inkuru nziza abavura bagakira. 2020 ishano ryari ryarangiriye nabi, ndagerageza kuja kwa muganga hashoboka mbere no muri kiranagezeyo ariko bakambira ko cyangwa nafise. Hanyuma uyu muganga nyene we havuye amba hafi arankurikirana. Tubajije kandi abantu bamubona n'abamwivuza ko uyu mugabo Jean Marie Inkuru nziza biboneka ko akiri muto, atobara umupfumo. Bose bavuga ko atavyo baramubona ko canke ngo agira n'ikimenyetso cyo bibereka. Uyu muganga wacu si umupfumu kandi kitwereka ko atari n'umupfumu, ntigera duha umuti utongerewe kandi ibyongeye atuvurira ku mugaragaro bose babona. Uwovuga ko ari umupfumu yoba yihenze cyane gose. Impano y'uwo mugabo ituma yirukirwa n'abagwayi b'ishano batari bake kandi bavuye imihingo yose ngo yayikuye kuba yararihawe bimutera kugira ubushakashatsi. Igikorwa c'ubuvuzi ntabwo nacigiye ngaha, nacigiye mu gihugu c'u Rwanda, ndakiga ndahera ku giti ivoka icatsi Imana yaremye nkamenya ati igikora muri ubu buryo. Tumubajije nimba uko kuvura kwiwe kutagira ingaruka mbi ku magara y'abantu, yatubwiye ko imiti bafise urugero bayitangako kandi ko imiti kamwe umugwayi atayifashe nabi itagira ingaruka ku magara kuko iba yavuye mu bimera, ahubwo ko yitwararika kumenya nimba umugwayi amwituye
yoba yabanje kuja kwa muganga. Ivyo bikemezwa n'uyu mubanyi wiwe. Haraza abaremvye cyane kandi niyo baremvye ikintu nkunze kumva avuze wewe ababaza ati mwaciye kwa muganga, hari abamubwira ati ntitwaciye kwa muganga, arabarabira nyimba ryo bari iryo shano nyimba cyo bari giki arabarabira hama ribuze akenshi abahaye impanuro yo guca babandanya kwa muganga. Jean-Marie Nkurunziza avuga ko ubu uyu mwuga wo kuvuza imiti kama umubeshejeho unamutungiye n'umuryango. Muri uwo mwuga wo kuvura by'ukuri umuryango urabayeho na jewe ndabayeho nta kibazo na kimwe ndafite ahantu mba bivanye nuko nakurikiranye uwo mwuga wo kuvura nta ngorane n'imwe. Ku munsi abamwitura bari hagati y'abantu 100-150 canke n'abarenga nk'uko yabitubwiye. Uwapimye wese nawe atanga ibihumbi 2 by'amafaranga y'amarundi. Urotse iyo ndwara y'ishano n'isumu ngo hari n'izindi ndwara avura nk'umusipa, igitigu n'ibindi. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Kuwa gatanu w'icyumweru gitaha Ijwi ry'Amerika rizatangira kubagezaho urukurikirane rw'inkuru n'ibiganiro byihariye bireba abagore n'abakobwa. Ubuyobozi bw'Ijwi ry'Amerika bwifuza ko abakobwa n'abagore, abapfasoni n'abigeme bagira uruhare rufatika muri porogaramu z'ikirundi n'ikinyarwanda. Muri kiganiro mugenzi wacu Diane Nahazwe yagiranye na Etienne Karekezi, umuyobozi wa serivisi y'ikirundi